none udashobora kunyiganyizwa. Haleluya. Umurongo wa 2 avuze ati nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu ngo niko uhoraho akikije abantu biwe uhereye none gushitsa ibihe byose. Naho nashaka nkakugiriza kuri uyo murongo wa 2. Menya neza yuko mu gihe cyose tuba turi mu ngorane ariko Imana ntishobora kudutererana, iguma iri hafi yacu, iradukikije nk'uko Yerusalemu kikijwe n'imisozi. Haleluya. Ndagusaba ngo ugumane umutima ushitse, ndagusabye ngo ugumane umutima wo kwizera, ariko umenye yuko igihe cyose umuntu agiye ku mavi, igihe cyose umuntu agiye gukora aba ariko arakora, ariko kubw'imbaraga z'Imana akaba ariyo yigaragaza. Kuri kino kibazo cyawe rero, erega nubwo Yesu yarungika abigishwa biwe arababaza ati mutekeye iki, mujanye iki, kugira ngo bamenye mu gikorwa cy'Imana bazoba barimo ntibaze bagira iki, ntibaze basonze. Narinje ngaho kugira ngo ndagusabe nawe aho ngeze ngaho onye